yagize gutya sawa iraronje shyira hariya bacomeke shyiraho gutya urebe nurangiza ndakwisavye ibyo Filipine byo birabira sinibyo bintu masaradine yawe nyine nta kintu cyayambuza nawe bigerage sinibyo bintu ningoka Yorodani TV zifise impanuro nziza nta munsi numwe ndasanga wakije Yorodani TV nguri kuraraba Mabimbi byo banoze byo Filipine by'abanyamahanga ubu uri kurashiramwe ngaho washaka bigende na uri wafurugusa ibintu kugira ngo bigende na Kwiwacu turasenga ntuzoze uragira ibintu by'intuzenye by'amareba yiwanyu by'amangetengete yiwanyu nguce wibaza ngo Ecko Spacio ngo birashobora kuntega urabitega mugabo mu gatondo mbyutse ndasenga ni wacu twarasenga kuko byagenze neza uri wafurugusa ngo bigende nabi mugabo siko byagenze uko wabyifuza nawe nashaka kumenya gusa ko uri wa mahoro wari wateguye kugira ngo nirigwe intambara niri wa mahoro biraguhagije cyangwa biragutsitaje urashobora kungomagiza ibintu uzenye ibibazo minsi yose witwengesha ngaha mu rugo wanje nugusakira gusa nukufyenagira gusa ugavyitagira ukicara muri izi ntebe urazi ivyo ari byo wewe kwikoze ndaenda kuguye kandi byose ntaze ngo hacubimbira sawa umushinga ntaye wanje inge gato urabona ko hari ico bikubwira ibo umuntu yamavuga ukanika amenyo uyu yamavuga ukagira ngomba ndakwereke wewe ico ari cyo ndakwereka ko ibintu byose wewe wagendemwe mu buto bwawe aribyo biriko biratuma bitera karambara ingaha nibyo biriko biratera karambara nibyo biriko biratera akarambara ukura hari n'amazina ntaba nkeneye wewe kumpamagara uranyumva hari amazina ntaba nkeneye kumpamagara nitwo tugira kandi nitwo tubirererako urafuruguta ibyo ufuruguta rero ubaza ngo ngenda ngo mpereyo ndagenda amahoro nkagaruka yandi kuko niwe mugabane w'iwanje okay ubu ngomba mpagara rero mu kibanza c'Imana none jewe nka uri kunziziki unzize kahise kandi je naragusabye ngomba mpagara mu kibanza c'Imana uhereye ku nda ya mbere wakoroye kugeza ku ya nyuma ndabikuhore ndabikuhanire izoza kubikuhanira mu nyuma Imana yambabaye je nihanyira imbere ugana n'umuzungu bwa mbere urabyibuka ngene byakurikirana ibyo nivyo kiruzira ukora inda ya mbere urabyibuka niya kabiri urabyibuka kugeza ku ya gatatu wambwiye kandi ko warinze wemerera zitatu si zitatu ubwo mpere ku nda ya mbere wakoroye ndayikuhanira nagarare mu kibanza c'Imana mwenda ku ya kabiri ndayikuhanire magarare mu kibanza c'Imana no ku ya gatatu imiti irakora mugabo hari igihitagira intoze iherezo ryayo rigera sindabitahura umunsi waza nguri kurafungagura nguri kurihana ngo ngumbwira ngo nagomba nakubwira ngo kahise kanje ngo nabwo jewe ngo nagenanye n'abazungu ngo gendana n'abirabure ndemera turabandanya ubugeni kubera imiti wari wagize ujya munsi navyutse ntasenze nihuta ncerewe uronka aho mfatira nuko uyu munsi nagomba nakubwira iwacu nitugende kwako iwacu tata na mama n'abasenzi ivyo wari waragize birageze kwiherezo ivyo wafuruguse birageze kwiherezo ukambwira ko inda ya mbere wakoroye iya kabiri ugakora iya gatatu ugakorora jewe n'inda n'indesho nkemeza nkome ata bintu wampushe nkavuga ati nta kibazo tubandanye ubugeni turasegonde uravyumva amasegonde 3 furuguta bimwe wari wafuruguse wa munsi nyarutsa furuguta bimwe wari wafuruguse wa munsi kugira ngo nemere ko tubandanya dutegura ubugeni umbwiye ko wakoroye inda 3 umbwiye ko wagendanye n'abazungu ukagendana n'abirabura amasegonde 3 ufurugute bimwe wafuruguta wa munsi uri kurambira ko wakoroye amata kugira ngo uburake bw'iwanje ntibuze ngo bushike kuri wewe ndayaguhaye oh no tenzi imbere yawe okay kandi yumvirize ndumva ko bitarafata mbwira rero ngene inda ya mbere uwo yikorora je hata muri vire bambwira amayambi n'imishatsi ndakwereka muri bara muri uru rugo je nari nani wana kuzana yambi abana
kubera inda wakoroye sizo ziriko ziratuma ibintu byose ziriko ziratuma ibintu byose sizo ziriko ziratuma ibi ani imbere y'ishengero nawe narabikubwiye none gute wunziza kahise bro kavyoto kavyoto ukorora inda ya mbere ugakorora n'iyindi izo nizo wavutse izo nizo wavutse uyu munsi urabibona neza uyu munsi uradondagura kuva kuri a ushaka kuri z kahise narakagendeyemo kandi ibyo nabikubwije ukuri imbere y'uko twubakana nakubwiye numva no nimba bitakunze ikigongo nagusabye kitari gikwiye ndakwirinze mbabarira kitari gifyoto ibi byose bikaba biriko bigenda mu ntutse Shereka kumara muri kahise ndiye cyane aracihanye abakunzi b'Imana baransengeye kandi ngiye muri jewe indani muri jewe ndemezwa neza ko Imana yambabariye kuba narabaye umumaraya narabigendeyemo kera hari kera sinari bwakira agakiza ubu ndafise agakiza reka kumara muri kahise umumaraya urafise agakiza umumaraya ubu warabuhebye agakiza uragafise umumaraya wabugendeye nicare mwigisha maraya mbi rahabu maraya ni wowe uri kuratuma byose muri uru rugo mugabo uyu munsi iherezo rirakera wari ntakuhamba ngaha uca ugenda umenye ko ibintu byoroshe nta ruvyoto ndabifisemo jewe je narihanye ibyanje byose naravyihanye n'ukuri naravyihanye kandi narasenga inda ya mbere ukore iya kabiri kugera ku ya gatatu ugendane n'abazungu iyo ntuma numva ko wagendanye n'abirabure gusa sinumve n'abazungu n'abazungu mukagenda hari kera abazungu iyo ntuma numva ko wagendanye n'abirabure gusa n'ukuri uri kunziza ubusa ntusubire kuma ndiko ndakunziza ndagupayura jagahangura ndagupayura umviriza itaba abo bantu haguruka kombasho akira abo bantu kandi ubakire utwenga uravyumva ugira iki utwenga turabe ngene ugiye kubakira uhendo uvuga ikiriko kirabanda kumera karibu amen Mwangu murase azako tura baroranga turamanutse Yesu abakuye oya ahubwo mucamuki Yesu ashimwe karibu ego turabayagura amatayimoni ziyo mfatishije amatayimoni ndavuga cyane kabisa uko amadayimoni hajya nta kuyorohereza ngo tushire n'imbaraga nkenya amadayimoni yateje ndakubita amadayimoni nkanoze karibu Ecko Spacio namahoro Spacio namahoro Stefano spaghetti turazimana kuri murakoze umunsi ni kwa gatanu gatanu wa gatanu mweranda kuri twebwe ko murazi ko ari umunsi shengero tuba twirira niko yamye misi yose kwa gatanu yamye abari mu masengero kwa gatanu tuba twirije kuva mu buto bwacu hajya umukristo adasenga yamana ibyaha vyiwe uyu wa gatanu ni nawo munsi mwiza kuko ni nawo abadayimoni batuga ko bava ikuzimu baje kugira ngo bakore weekend yose. Ndumva mwaratahuye. Ivyo kandi uko iminsi irushiriza kuba mibi mu buryo tubugwiza. Ijambo ry'Imana bati tugwanye wa mugwanizi nawe azotugwana azoduhura. Amen. Ko hajya utamugwanije warakunesha. Ariko turabasirikare kandi ijambo ry'Imana bati turabasirikare bo mu rwego rwo hejuru muri bya karirinje neza. Hama numva ntewe iteka ryo kuba mwari mu rugo rw'abamenye Imana, urugo rw'abizera. Numva twoshima Imana bwo kuba mwari no rugo. Hanini ubundi bazamara mozi n'umukirisi umushasha deruka kwakira. Karibu ahandi muri bene so mwene data afise ibango ry'Imana ridasanzwe. Afise ibango ryo gukorera Imana mu buryo bwiyaguye. N'umunyarukundo n'umuntu ababarana n'abababaye arakora ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabarane
n'abababaye ego arabikora cyane iby'umwuka turondera kubwo rero twoshima Imana ko muri dushobora kuvugana ariko twakengurutse Imana ko murazi kuva mugira ubugeni twari bwashike mwari rugo turatewe iteka nuko muje umunsi utariyo nuko umuntu wari umunsi ego nuko muje by'umubiri mutari mu bifunguro hanini twatevye ko murabizi amabango yabaye menshi ko nkigiye mwe mugira urubanza ndibukane ndabaterera muga kandi murazi ko naciye mfata urugendo ngiye mu Bushinwa nari ngiye muri cyo gikorwa nyene civuga butumwa cyo kuzana benshi kugakira ego hama nyuma hajya twaciye tugenda i Yerusalemu aho twashoboye gutembera kuri wa musozi Getsemani aho Yesu yasengeye no kuri Imana yaratugiriye ubuntu twarabonye na ca kiyaga Yorodani umunsi umwe tuzojeyo na madame tuzobitegekanya mugende Yorodani hamwe Yesu yabatirizwa umwami wacu wajyose twarahabonye hamwe igorogota yabambwa hose twarahashitse turakandagiza ibirenge igihe nzoba ndiyo ukaraba mu maso nzokaraba mu maso mu ruzi Yorodani niko nzohora niyukumutsa nuruzi bitayigomwe hamwe n'ivyo sibyo twokwirata ariko turirata umwami wacu Yesu Kristo ubwo ijambo ryo riravuga ngo uwirata wese yirate ko yamenye Imana kandi izina ryo ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo haleluya haleluya nuko reka dushima Imana reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza iwe Yesu uragahita uri mwiza rikitotira saireti ireko saiti thank you. Uruwera mwami uruwera kiguruka uruwera java rafa raisi tikuria rikitis oraitiko tairo così alright Spacio sabe que numva mwe muyirango birakubaza ko ari amahoro eko n'amahoro uti n'amahoro uti n'amahoro uti n'amahoro rapasi ora così tira rapasa rayo Spacio uti n'amahoro n'amahoro ebana reka kumumbaza nka kumwe Yesu yabaza mu Petero 3 amubaza ngo urankunda n'amahoro mwana w'umuntu gukushira amahoro hatari amahoro rako say kukushira amahoro hatari amahoro ekwese gusa kagorane madamu yagize plafo igahunguruka mucisha cyo gituma ubona mu maso bitameze neza ubundi ho n'amahoro Spacio naciye niyo utawukamukuramwo mugabo mucisho n'ivyavuyemwo urazana niya na Safiro urazi ico bakoze ndagoma ndabwire kutabeshwa ntibeshwa kandi yitwa ntibesha ntibesha kandi ntibeshwa uti n'amahoro Spacio hagati yawe n'umudamu wawe n'amahoro uretse ako kagorane ko kwinoze nyamukuye mu jisho katumye ataba amahoro ubundi hoho ni sawa naho nyene naho mwomubaza ni bimeze neza amahoro n'umusesekara yego amahoro n'umusesekara Spacio oh no say ra oh no mukozi w'Imana hari abantu bakwaye byo gusenga ko bihagarika
ndakubaza aya maraso ndi kumva aya maraso ndi kubona atakira munsi y'igiti yawe na Diane na maraso ki wowe na Cecile aya maraso inda zibiri mwakoroye tey gogo uruyogoyogo mu matwi yabo yanje uruyogoyogo rw'abo bana mu matwi yanje kwandambiye ra seiti riko siria ra kutiria posi Spacio aya maraso urayazi aya maraso urayazi urugwanana uru ruyogoyogo rwazinzoya uraruzi Teimeni Royce Spacio aya niyo mahoro Oh no. Spacio ndi kuvugana nawe mwana w'umuntu aya niyo mahoro aya ni ya mahoro wavuga muno mwanya uri kuziza umugore kahise kiwe uri kumuziza kahise yihanye uri kumuziza icyaha yagendeyemwo ataramenya umukiza uri kumuziza icyaha yagendeyemwo ataraba umuntu akigendera mu isi y'ibijabija ariko nagomba nakubwire ivyo ubona nk'ivyaha kuri we rwete rwari imbere yiwe rwaratabuwe bimuharurako ibyo narabimuhariye kuko yarihanye aciye bugufi inda yakoroye sinkizibona imbere yiwe ubusambanyi yagendeyemwo sinkububona imbere yiwe sinkibimuharurako ubu ndamubona nk'icyaremwe gisha ariko wewe ibyawe wabyicayeko ibyawe warabifukiriye wigira ngo ntuboneka ariko yari kugira ngo uguhane warabikora ngahora ukiyumvira ko mwanya nawe ariko iki nico gihe Spacio nagoma nabwire ko ukuri kubohora yavuze ukuri ku byo yagendeyemo ariko we wabyicayeko ibyo wabayemo n'ababerizi wabyicayeko ibyo wabayemo n'abadiyano byicarako ibyawe na Cecile byicarako ubusambanyi wagendeyemo wabyicayeko uraburimbana ugafata bibiri ukankorera ariko sedetiyo ukabwira ijambo ryanje abantu bantu nagoma nabwire ko wiruhiriza ubusa ibyo ukora sindabizi Raisi Spacio ujane kuvuga aya maraso urayabona icyo wakoze urabizi ariko uri gukikiriza ibyawe bipfuka ukarura ko umugore wawe ariwe ntambamye mu rugo ko ari watumye mutaronka abana nagomba nakubwire ko icyawe ujije urubyaro mu rugo umugisha w'urugo niwe wawugaye ariko haracyari ibyiringiro niwihana urabona ugutabarwa yakubiririmbana no kubisengera ariko niwihane tandukane n'ikibi ukora iciza kugira ngo ubeho Oh no. Uri kumuharura kuri kahise ariko byiwe yarihanye ukuri kurabohora Spacio ukuri kurabohora ufite amahirwe ko kirimo intemu y'abazima niwihane watura ibyo wabayemo urabona kugira neza urabona guharirwa urabona gutabara kingura kugi kumugisha
papanure n'ibyaha papanure no kubisenga na urabona gutabarwa amen amen oh umukozi w'Imana Imana bahezagire kuba mwaje muri runo rugo gusa ndatahuye ko Imana idaharura nk'abana b'abantu Imana ntiduharurira muri kahise by'ukuri ndatahuye ko runo rugo kuba rutaronse umugisha ari ibyaha byanje nakoze kandi nkabikora muri kahise umudamu wanje ni kenshi nama ndamuhora kahise ni kenshi ndamuziza kahise ni kenshi ndamuziza ibyo yagiye arambwira nko kwihana ubuzima bwiwe ariko ndatahuye ko ukuri kubohora kuko we yambwije ukuri umutima wiwe urabohoka ukuri kurabohora n'ijambo ry'Imana riravuga ngo mubwiza n'ukuri n'abagenzi ba ngo muzomenya ukuri kandi kuzobaho kwitegera we yaramenye ko ukuri kubohora aratura ibyiwe araharikwa ariko je nanje naravyicaye ko nanka kubimubwira kuko natinya kumenga yobona kumenga nanje nabaye ikirara ntinya no kuvyihana mu bakozi b'Imana kubera ko tinya kumaramara muririmbyi kuko nari nsanzwe nyoboye abaririmbyi nkatinya ko kumbure bava bankura ku cubahiro mfise cyo kuyobora abaririmbyi ndabigendana kumbure muri iyi myaka yose nibyo byatumye tutaronka uruvyaro ariko nkavyibagira nkaguma ndabihora umudamu wanje sheri basabye ngo ngirire imbabazi zivuye ku mutima kandi ndihanye imbere y'abakozi b'Imana ko nazosubira kukuziza kahise kuko wowe ivyo wagendeyemo waravyihanye ukuri wamenye kwarakubohoye kuguha kwitegera nande ndavyicarana ndabiririmbana ndabibwiza abandi ubutumwa none bibereye umururazi kimwe mu ntambamye mu rugo rwacu Spacio hajya umuntu niwe yikwegera akaga cyangwa Imana avuga ngo icyo nabumvanye n'akanwa kanyu nico nzobakorera kandi wabivuze neza ngo ukuri kurabohora musanzwe umuntu wese agira kahise ariko si byiza kubakira kuri kahise cyangwa Imana avuga ngo kera nta bantu twarimo ariko twabaye bazima ku bwa Kristo ku bw'ayo maraso ya Kristo twabaye bazima ku bw'ibyo numva igikenewe no guca bugufi ukihana iricari ku ntebe y'imbabazi jambo ry'Imana avuga ngo naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku ariko urarabyetse hari cari byitsigiro gusa mugozi w'Imana ico ntahuye nuko abana b'abantu turihutira kubona amakosa yakozwe n'abandi tukihutira guhana amakosa yakozwe n'abandi tukihutira gutosora gatosi kari mu jisho ry'abagenzi bacu tukihutira gutunga agatoki bagenzi bacu tutibuka ko rumwe ruturabako y'ukuri
izo nda zose je narazikoroye kandi vyamba ko ntivyava kuri abo bakobwa nabwira ati jewe sinomaramara ndo muri rimwe irivuga ko tuzikorora mwanze ko tuzikorora nica mwebwe ntangamisi yo babice bagaca bagira ivyo byose mwe mu Imana yabinyeretse ingene wabagobera ingene wafata ibihe byo kubibumvisha bahubwira ko batifuza gukora amaraso bahubwira ati twarakoze icyaha cyo gusambana nta kamaro gukora ikindi cyaha cyo gukora amaraso ariko rabagobera kubwo kwanka gupfa bemera kubikora nuko Ecko numva igikenewe ari uko mwokwihana bibavuye ko kugira ngo umwami Yesu abaharire kandi n'umudamu wanyu kumbure abaharire igihe mu muri umutima hama ibisigaye nimwacacura ako kagozi nta kizotuma mutabona kugera neza ku Imana. Gusa ndabashimiye kuba mwaserutse kuko iyo mudaseruka amaraso yari kugwa muri uru rugo. Ico nahuye nuko nahuye ko ukuri kubohora y'ukuri ukuri kurabohora twige kubwizanya ukuri n'abagenzi bacu twige kubwizanya ukuri nabo tugiye kubakana urgingo zizoba amahoro kubera ko twabwizanije ukuri twese abagiye kubakana ariko madame je yarambwije ukuri je sinamubwiza ukuri ingaruka yavyo urugo rwamamwe imitongano kubera ko ntamubwije ukuri yewe nza kuba namubwije ukuri nkamotoka bijya nawe yari guca ambwira ati none wowe suko vyagenze nibaza ko kubera ntamubwije ukuri nuko we yaguma abona ko ari wari mu makosa nanje nkabona kumenga amakosa nayiwe ariko ivyo yakoze ivyo nanje nakoze uretse ko ahubwo jewe ari jewe nategeka ko ukorora amadavyo bakunguvu nkaremera y'ukuri sheri wanje ngirira imbabazi hanyuma mukozi w'Imana mubidukundiye muduhakanya tuzoze kwatura neza imbere y'ishengero nagomba ko mwompa kanya nkazovyihanira imbere y'ishengero nkavuga ngene vyagiye birakurikirana uhereye ku cambere imbere y'ishengero kugira ngo numve ko nobabarirwa ko ndizera neza ko uwo munsi ari wo munsi nzoba nakiriye agakiza ntako nari bwigere nakiye. Oh, haleluya. Reka tubikora uko kwa Mungu mu biteguwe tuzobakanya kugira mwitature kuko Yesu ataraza urupfu rushobora kuza ariko harahiriwe utunganya ingeso ziwe yakumbure kwa Mungu nimwe tuzohera ku ico gikorwa kugira ngo byose birushize kuba byiza mu mwami wacu Yesu Kristo. Hama hari ikintu waruvuze neza ngo yavuze ukuri kwiwe imbere yuko mwubakana kugira mubane n'uwuzi neza ariko no munsi nivyo byari byahindutse nk'igicumuro kuri we aribyo byahindutse nk'igitutsi ariko burya mu ngo ni byiza ko umuntu wese abwiza ukuri mugenzi we kandi sino mu ngo gusa ni byiza ko mu buzima bwa misi yose twiga kubwizanya ukuri nivyo byozana ikimazi kandi birazana ubumwe bikanabukomeza amahoro n'umutekano mu bose rimwe mu muryango hehe na hehe hose bikarusha kuba neza nuko ndabakengurukiye kuba mwitahuye hama iyo ibuye riserutse niba ricitse rigica isuka nuko sinzi umufasoni wawe ko hari icafise co kuvuga hama gace tubarangiriza n'isengesho tubasabira amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo bazitirire kumbure satani ntaca azana ibindi bigeragezo cangwe ntava ashobora gukora ibishoboka byose ngo akomantaze imitima yanyu abereke ko kwa Mungu kuzohagarara imbere y'ishengero bishobora gutuma muboneka nabi kuba mwari murongoye mu rushengero ariko muze mu maramaze satani mushize amanga tuzomuhonyore tumukandagire. Haleluya. Sinzereka tumuhakanya kuzimana gusa murakoze kuba mwashitse hano ntahuye yuko Imana nubwo yocererwa igihe cyawe kigeze irakora. Shimye ko amahoro agiye kuboneka mu rugo rwanje urugo rwacu rugiye kuba amahoro
ko hagiye kuba umwumvikano amfe ko je ngiye kubaho nidegemvya numva ko atari je ntambamye ko byose bigiye guhera amara umushinga nawe wanje namubabariye kuko nanje narababariye. Haleluya. Nuko sheri wiyumva amahoro nanje narababariwe narishe byari je ndavyibwira narahariwe kandi sinabura kukubabarira ko Imana yarinzi irungika umukozi wayo akaza hano nuko yabona ko imitima yacu yari ikeneye gukira tukaba amahoro ngaha byo gusa nshima Imana ko intabaye nshima Imana ko intabaye. Amen. Icyo novuga. Amen. Haleluya. Amen. Numva ati izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Burya urugendo rwacu nyakubahwa umukuru w'icyumba cy'amasengesho nukuri ndabona urugendo rwacu ntirwabaye rw'impagusa. Hari icyo mpemu yari ashaka ko kiba kandi ni ikinyene. Hari ikijuru ryashaka ko gikoreka kandi ni ikinyene. Kubw'ibyo Imana ihabwa icubahiro ku mutima wa Spacio ushobore gutabarwa. Rero tugomba dusaba Imana tuzitira ngo Imana izitire Spacio, Satani atitamba hejuru ya Spacio kwa Mungu ngo byanke kwa byatura kwa bivuga imbere y'ishengero. Ndazi intahe yawe izofasha benshi mu ishengero. Reka kubw'ibyo kandi nanje ndumva imbere yo inyuma yo kuyikubita nkayivuga maramaje Satani nkamumaramaza ndumva ko zobohoka cyane. Kuri kurabohora, kuri kuratanga umwidegemvyo, kuri kuratanga amahoro, kuri kuratanga umunezero, kandi ukuri gutanga urubyaro mu rugo rwanyu. Nyuma yo kwihana muzobona urubyaro. Inyuma yo kumaramaza kandi Imana yabahariye mwumva amahoro. Hasiye ko mutera intambwe kumbura igishingana cyanyu kigirira ikimazi benshi. Ndababivyemwo kuvuga ukuri. Reka tubibe ukuvuga ukuri mu gihugu cacu, tubibe kuvuga ukuri mu ishengero, tubibe kuvugana ukuri mu miryango, tubibe kuvugana ukuri ahantu hose. Take it in the name of Jesus. Ndabivye kuvuga ukuri. Ndabivye kuvugana ukuri mu ngo. Ndabivye kuvugana ukuri hagati y'abubakanye. Ndabivye kuvugana ukuri mu ishengero. Take. Asante. Cyubahiro ni cyawe Mwami. Turagushimiye ko tugiye kuva hano ujane nacu. Satani ntatubera intambamye ariko tukubite tunesha. Sangangure Mwami wanje. Sangangure Satani n'abadayimoni n'izina rya Yesu. Uburinzi bwawe amaraso yawe ari kumwe nacu. Naco twiganyira kuri mu ruhande rwacu waranesheje natwe turabanesha. Tugushimiye kubwa Kristo umwana watanze ku musaraba rimwe rizima ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira aboneka muri Kristo Yesu. Turagushimiye Mwami kubwa Kristo niwe muco niwe nkinzo yacu. Cyora ni cya undi tutazoshira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Spacio kuri kurabohora. Ego. Haleluya. Amen. Ego reka duce tubasezera twikebanura ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo mubane nawe tubarenze imitwe y'inzuzi. Amen. Sheri tuberekeze.